Yesu ashimwe cyane mwene data. Muri kano kanya tugira ngo dukurikirane igishinga ntahe c'umuntu yatabawe akabohoka, hanyuma rero amaze kubohoka afata umwanya wo gushingira intahe umwami Yesu no gushima Imana ingene yatabawe agakugwa mu kuraguza no mu kuja kubandwa arondera kugira ngo atabagwe biciye mu bapfumu, ariko noneho Imana iramutabara, Yesu aramurokora. None rero inyuma y'ico gishinga ntahe tuza guca dufata ibihe byiza byo gusenga no kubohoza abantu benshi bakibohewe mu bupfumu, bakibohewe mu kuraguza, bakibohewe mu guterekera. Mwene data ndagira ngo dufate umwanya wo gusenga ano masengesho yo kubohoka, amasengesho yo gukira no gutabagwa kugira ngo bave mu maboko y'umwansi yababoshe imigozi n'iminyororo bicikagurike mu izina rya Yesu. Murahawe kaze rero, reka mukurikirane igishinga ntahe. Nyuma y'iki gishinga ntahe duca dusenga Imana ibahezagire. Haleluya, amen. Amahoro umukozi w'Imana, ndabaramukije cyane, ndabaramukije. Ego mumeze neza? Hama natwe turashima Imana, kweri turashima. Ego hama n'ukuri ndanezerewe kuko wadukoreye. Umwami aguhezagira ashishikari ukongera imbaraga n'amavuta. Waradukoreye ikintu cyiza cyane. Imana uhezagirwe cyane, uhezagirwe rwose. Ego nukwinda ndagushimiye, ndabikuye ku mutima n'ukuri. Ego kuko twagira mu biri byinshi tutazi, ariko Imana yaraturokoye. Imana yaraturokoye kandi ushishikari gutanga ubutumwa kugira uzizimurure benshi, kuko hari benshi bazimiye n'ukuri. Ego n'ukuri mushishikare n'ukuri, muhezagirwa n'ukuri, mwadukuye ahantu kure kandi n'ukuri turabashimira utuba hafi ukugarura intama nyinshi zazimiye. Ego n'ukuri Imana natwe turi ku murimo n'ukuri. Ego imwe hariko arasenga arahura n'ibigeragezo byinshi, Satani agaca hirya no hino, ariko n'ukuri Imana izitugirire neza ivyo bigeragezo tubitsinde. Ego n'ukuri mukozi w'Imana, ni Imana yaravye kugira duhure nawe, ni Imana yaravye n'ukuri. Iyo twaciye ni henshi kandi ni kure cyane. Ego ni kure cyane n'ukuri, nukuri n'Imana yashatse ateka ndabahuza n'ukuri kugira bagaruke bazimuruhe. Imana iguhezagire cyane, Imana iguhezagire. Sivisa n'ukundo nabivuga n'ukuri, yagiye ahantu ndicara ahantu nkiyumvira, numva ngize umunezero muri jewe n'ukuri. Ego n'ukuri uhezagirwe cyane. Twaciye henshi, twaragiriye mu bapfumu, twaragiriye mu masengesho, ugasanga Mana twanje uja kure. Twaciye henshi n'ukuri, niyo mpamvu n'ukuri Imana ntiyari kureka kudutabara. Ishishikari gukomeza ku murimo wayo, idukomeze kuko twe ntabyo twokwishoboza. Rero n'ukuri Imana izishishikari kudukomeza n'ukuri. Ego ndanezerewe cyane, kuko ndavye gusa iminsi ndunamiye kiranga ni myinshi, nja mu bavugishwa b'ubunyoma ni myinshi n'ukuri. Niyo mpamvu nshima Imana n'ukuri. Genda ndavye hano twagiye Tanzania, tugenda ku mupfumu. Uwo mupfumu atubwira ati fata izi nzara zo ku maguru n'izo ku maboko n'umushatsi wo ku mutwe n'agahuzu ko munsi, mutabure mu mpe tuje kubihamba. Ndamye ndimbati Imana n'ukuri, ndasavye imbabazi n'ukuri ati ndari mu buzimire bukomeye n'ukuri. Imana ngiye imbabazi ko bijya bintu bahambye Tanzania kugira ngo ndonke uruvyaro biranga n'ukuri. Imana imbabarire n'ukuri kuko twari mu buzimire, twari ahantu nyene tutazi. Jewe ngiye gusenga muri ico gihe, mama akambwira ati ja gusenga, ja mu masengo. Ndamubona nk'umwasi wanje imbere yanje, ariko n'ukuri uwo mwanya ndataye n'ukuri. Ndasaba Imana imbabazi kweri. Ego twaciye muri bibi bikomeye, iyo abantu ubu n'ukuri tukiriye ngira n'ubwo bari kudusaba ikimaze ngira ariko gitanga ko twaragenda cyane. Imana n'ukuri yarabikoze, Imana yatuzimurura. Bihererwa amashimwe kweri. Ego hari igihe umuntu nyene Imana ibona tuye umuntu kweri namufise ko ububasha, reka ndamugarure mu gihe ati Imana ibona umuntu aba ari mu buzimire bukomeye. Imana yaradukuye mu gobo n'ukuri, ibihererwa amashimwe kandi Imana n'ukuri yahaga amashimwe kuba yaraduhuje nawe n'ukuri. Ego hama murakoze kudusengera n'ukuri, muhezagirwe cyane. Imana yongere kuguma ibongeza amavuta, murakoze cyane n'ukuri.
murakoze kugaza ivyo bintu twahambye no kuri Imana ibahezagire. Ego harimo kandi akantu icyo gihe ndabyaye ni ukuri numva ko ariho hose umukoshi wose umenga twawukuye aho hantu. Ibyo bintu ndaravyiyumviye ndabyaye n'ukuri ndari ndwaye amabere, hanyuma umupfumu atubwira ati kugira ayo mabere akire bisaba muzozane inza harimo ibiyoba, ubuki, intori n'inkoko irimwo utuntu tunyene duto two mu nzu turya two kurya nyene duto duto twari twishi kugira ngo tuze kugaburira abavyeyi kugira bicukira amabere n'abagabo. Turagenda n'uruyoya ikintu kamana ndabaciyumviye muri ako kanya niyo mpamvu gusa kweli niba kagena mu bapfumu Imana yari dufise ku mugambi dufise ku mugambi kweli namwe nyene igihe cy'umuntu cyo gutabaka kitaragera kiba kitaragera nyene hanyuma nyene dushitse muri wa mwonga akayenda gasigira muri amwanje twari kumwe tushakiramanuka n'umugabo rero ashitse ahindurijwe apiga hodi tubana vyandiyumvira ku mutima mene nkando twogira ikibazo kari kumwe n'umugabo ariko aricara mu mwonga aranyicarika mu mwonga agaburira vya bintu rero kaga kuko basize mu mazi irambabazi iyo nkoko yari ivuye muhira ntibamenye ibintu tugiye kuyikoresha arabigaburira ya mabere ntiyakira. Nukuri n'Imana nukuri Imana yari dukeneye ariko nta munyene tutabibona kubera twaragira mu bapfumu benshi ariko nta kintu na kimwe nta cyahinduka nta n'ikintu na kimwe ahubwo twitera umukoshi n'umuvumo dukindi avuga ati Imana yari dukeneye icyo cyose bimaze kuba. Nukuri ndavye ibintu byaciye bihinduka muri iyo minsi byari ibintu bikomeye cyane ariko nkaraba igenda ringwaye nyene ndi mu nzu agenda ku bapfumu ndavye nyene ndemvye umuntu atingeze habi akagenda ku bapfumu asiga mu nzu akazana imiti kuko ndavuga ati kwera aha naho gupfa hageze aho wumva nyene reka ndeke kuja mu bapfumu kugira fume mpfira mu Mana ebagamo ariko Imana inkikije nta muntu yaza kunsengera aho mu nzu ndagumiye nyene mu nzu nkasengera nyene aho ndyamye niho nukuri Imana ivuga ati ahari babiri canke batatu n'umwe Imana iramwumva nta muntu yaza kunsengera ndacanguma mu nzu ndapatse Imana senga ndiyeza ku mwanya kuko ndavuga ati aha n'umwanya jewe nkagenda kuko nari ndasinzikaye ariko nuko iryo ryose sindabiraba burya n'abapfumu barabesha iyo yari yagiye ahantu kuraza mbwira ngo aho mundi wawe umugabo bambwiye ko hari ibifimba mu nda nanje kuko mwaho kanya ndabona ati kweri reka nze ndiyeza kuko sindukira mvuga nta na kimwe nureke mvuga ati reka dutwaze ziraki zibiri tugende baguha umuti ukire canambwira ati tugende ku bitaro turabikuvisa ivyo bivyimba ndabifise gute umva ko bari bamubeshe babapfumu batavugisha ukuri nukuri Imana irantaba kwiyumvira ati Imana yarantabaye reka ndeke mu bapfumu tuja kubandwa tuza gutanga izo njya n'ukuri mwuwo mwonga ukoze Imana mfise umunezero muri jewe mwiyo misi ndagenda n'ibibazo nyene bivanye nyene umuntu akaraba nyene ibibazo barimwo nta munezero nari mfise mu bw'ubu n'ukuri numva muri jewe kweri ndafise umunezero mwinshi n'ukuri sifise ukuntu ndona bivuga kweri sifise ukuntu ndona bivuga nukuri umukozi w'Imana ushishikare gutura hafi Imana iguhezagire cyane ego uhezagirwe rwose ubutumwa sha nukuri umva hari umunezero ugira mu buzima ukumva atakona bivuga harimo abaca barira hari igihe ushobora kugira umunezero mwinshi bakaca wumva amarira nuko benshi bikunda kubashikira nanje nukuri ndafise ikigumbagumba cy'umunezero cyinshi ego Imana ishishikare kubakomeza yongere dukomeze natwe reka n'abatarazimuruka nukuri Imana ibazimurure ego nukuri Imana yadukuye habi Imana iguheza nukuri saba Imana izimpereza ryiza
kandi nawe uzi guherezo ryiza twese n'umugabo wanjye twese noneho n'umuryango wawe eka n'abandi bakiri mu buzimire nk'ubwo twahoramwo Imana izibahe kuramiriza neza izibahe kubona ijoro amen amen kandi mubwire ijoro ryiza murakoze murota Imana. Bene data ndagira ngo dufatanye gusenga bino sengesho n'umuntu wese yigeze kuja mu bapfumu akaja kuraguza canke akaza kubandwa canke akaza guterekera akaba yaragize ivyo yatanze akabishikiriza abapfumu bakabivugira ko amajambo bakavyaturira ko imivumo n'imikoshi bakavyatura ko ya mizimu bakavyatura ko bya bindi byose byo binyakuzimu ndagira ngo mwene data nimba waragezaho canke ukaba warabitekereje canke ukaba warigeze kwambara ibiheko ukaba warigeze kwambara ibiheko ukaba warigeze gutunga intenderi canke indaro ukaba warigeze gufyidikira canke ugatangura kwambarira ko ibintu by'ibihezo by'ibiheko mu mpuzu canke ku mubiri canke wariciye indasago kuri wewe ndagira ngo mwene data wongere gufatanya nanje rino sengesho kubera yuko hari abantu benshi usanga bagendana abadayimoni bakagendana ibitero bakagendana imyuka mibi bakagendana impwemu mbi bakagenda batarabohoka kubera ko umwansi barahiye bakamusezeranira yuko bemeye gucana amaraso nawe bagahana amaraso nawe hari abantu bicishije indasago ugasanga baricishije indasago baricishije indasago ugasanga baranywanye amaraso n'imizimu n'ibitero by'inyakuzimu ndagira ngo mwene data uze dufatanye iri sengesho kugira ngo uhanaguze ufutishe wongere guhanaguza amazina yawe ahantu hose amazina yawe akiriyo ahantu hose wigeze ukandagiza ikirenge hariya mu mizimu mu bapfumu ahantu hose ndagira ngo mwene data dufatanye iri sengesho maze wature ufutishe amazina yawe ufutisha amazina yawe hariya kuko hariya amadayimoni aguma bashaka kugira ngo bagume biwukiriza ariko iyo watuye n'akanwa kawe ukavuga ukemanga ukavuga ukatura ukavuga bijya bitero bica bihunga kandi abadayimoni baca batekera bakagenda kandi ijya miyaga mibi yose ikigenda yose ikagenda mu izina rya Yesu Kristo kuko iyo utavyatuye utabivuze baguma basirikira baguma bagaruka kuraba baguma bahigisha bibaza yuko bagifise urutonde none rero mwene data n'igihe ciza cyo kugira ngo wongere kwandikisha amazina yawe mu gitabo cy'ubugingo c'abamwagazi w'intama kandi ndagira ngo wongere gusenga kugira ngo amaraso ya Yesu akubonekeko wongere guhanagura ku imyanda yose amaraso Yesu akuhagire guhera mu rutwariro kugeza mu bworo bw'ikirenge uhamagara umwami Yesu aze mu mutima wawe uhamagare Yesu aze mu bugingo bwawe uhamagare Yesu mugira ati Yesu ndihanye ibyaha byanje byose umbabarire ari amazina yafunandikishije kwa shetani afutwe ahanagurwe unyandike mu gitabo cawe cy'ubugingo c'abamwagazi w'intama yatanzwe ku ikimazi uhereye kuremwa kw'isi mu izina rya Yesu turagira ngo rero duce dusenga Imana mwene data witegure tugiye gufatanya amasengesho yo kugira ngo habeho umwuhagiro w'ibyaha no kubohoka no gusezera imigabo mibi yose y'imyuka mibi tugiye gusenga Imana data wa mwijuru Mana isumba byose wewe ukomeye Mana ihambaye uri Imana ifise ububasha hejuru y'ibitero byose by'imyuka mibi yose uri Imana ifise ububasha hejuru y'ababakuru n'abafise ububasha n'abaganzi y'isi y'umwiza uri Imana ifise ububasha hejuru y'ibintu byose mwami byigize agakomeye ariko mwami arusa gusa turabitoramuje mu izina rya Yesu ndasengera uyu mwene data wongere kumubohora umukure ku imigozi n'ibi bitero byamuteye bimutera bimubuza mwami kuzabona ijuru ugasanga biriko biramuburagiza bimuhenda ndasenze muri kano kanya mwami iyi mitego yose yatezwe itegurwe mwami Yesu ahantu hose yagiye kwiyandikisha amazina yiwe mwami Yesu yongere guhanagurika afutwe ari amazina yandikishije hariya mu bapfumu no mu bakonikoni no mu bategatega yongere gufutwayo
ibintu byose yagiye guterekerayo hose byongere gufutwa, byongere guturirwa, ibintu byose yagiye guterekera hariya byose byongere kuzimanganywa mu izina rya Yesu. Hariya mu isi mwuka, hariya hose ahantu hose bagiye bayerera bazunguruka bangaza umutima, mwami Yesu bagenda kubaza abapfumu, hariya bari abapfumu, bijya byose bababwiye, bijya byose batanze by'ibimazi, bijya byose batanze, bijya byose mwami turabiturije mu izina rya Yesu. Ibiheko byose ahantu hose bigisigariye, ahantu hose bisigaririye, ibyo bibuka n'ibyo batibuka byose turabifutishije, ibindi turabiranduye imiti bimbiye ahantu, bimbiye iyo miti bimbiye bakayimbira ahantu ngo izobabera ngo ibihezo, ngo izobabera ngo ibiheko, turaranduye mu izina rya Yesu. Turaturiye ibintu byose abapfumu bashinze n'ibyo bakoze, turaturiye ibintu byose abapfumu bapanze n'ibyo bakoze mu izina rya Yesu. Mwami turaranduje imitego yose abadayimoni bateze umwana data, imitego yose bateze umwana data turayiranduje mu izina rya Yesu. Mwami amajambo bamwatuyeko mwami turayafutishije amajambo y'imikoshi, amajambo y'imivumo, ayo majambo apfuye, amajambo y'abapfuye turayafutishije mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Yesu wongere koza umwana data, umwoze guhera mu rutware ugeza mu bworo bw'ikirenge, umwoze mu izina rya Yesu. Mwami umwuhagire umweze umutunganye, wongere kumutabara no kumurokora, kumukiza no kubera intsinzi. Mwami umugirire neza, mwami umugwanirire, mwami Yesu Kristo ndamushize mu biganza byawe, ntabari wacigwanira ariko abari wo mugira imbere muri byose, abari umugwanira, abari mubera intsinzi. Mwami ndagushimiye kuko ari uri hejuru ya byose, ufise ububasha n'ubushobozi. Mwami turazi ko abo tunigana atari inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganzi isi y'umwirizani mpwe mu mbizani ho mu ijuru, nizo twongeye gutuza no gutaramuza no kwirukana no gusezerera muri kano kanya. Abadayimoni batuzwa, abadayimoni basezererwe, abadayimoni birukanwe burundu butakigaruka, batekere bahunge mu izina rya Yesu. Abadayimoni bateza ibirozi, bateza kuja kuraguza, bateza guterekera no kuza kubandwa, mwami Yesu hera uyu mwene data aragiye kubandwa. Mwami Yesu Kristo atwara ibihezo, atwara ibintu byo kuza guterekera imizimu. Ndamusengera kugira ngo Yesu amaraso amwoza mweza mubonekeko, amaraso mweza mutunganye. Yesu wa Nazareti turafutishije ibintu byose ahantu hose mu izina rya Yesu, byose byirukanwe, byose bitekere bihunge bitogira ububasha mu izina ry'uwa twitangiye ku musaraba Karuvari Golgota. Mwami ndagushimira mwami ku bantu bariko barabohoka, ndasengera mwami abagishinze indaro mwami n'ibiheko bose wongere gukira, wongere gutabagwa, byose byongere gutsindwa bitembanwe n'umuvo mu izina rya Yesu. Indaro zitembanwe n'umuvo mu izina rya Yesu, ibiheko bitembanwe n'umuvo. Ndasengera umuntu mwami yicishije indasago ku maboko abandi ku gahanga mu izina rya Yesu. Izo ndasago zongere gufutwa, habonekane ubuzima busanzwe. Bijya byose ajya amaraso yanywanye n'abadayimoni turayafutishije, bijya byose bavanze n'imizimu byongere gutekera bimuvemo bigende. Amajambo bamwatuye ko turayahanaguje, turayafutishije. Mwami turasengera amaraso y'umwene data yongere kuba amaraso meza, amaraso mazima, amaraso y'uwakirijwe, amaraso y'uwitandukanije n'icaha, amaraso y'uwasezeye agasezera abapfumu n'abarozi n'abakonikoni n'abategatega n'abicanyi. Mwami Yesu Kristo ndasengera umwene data ntabagitinya mwami, kuko uri muri we asumba uri mu bisi. Yesu urarutabarozi, uyu mwene data ntasubiye gutinya abarozi, uyu mwene data ntasubiye gutinya abarozi, ariko Yesu umuhe kugushingira intare no kukomangira no kukuvugira no guhora ashima. Turahimbaza izina ryawe atazira kenguruka. Mwami ndasenze mu izina rya Yesu kugira ngo Yesu abatinya ngo mwami ngo abarozi ngo bazobaroga. Yesu baho ubushobozi bwo gusenya n'ubwo gusanga ngo ibicaniro by'abayari, kurandura icitwa icana kandi gisa n'icaha. Mwami kurandura ahantu hose mwami Yesu Kristo bashinze ibirindiro, abadayimoni bashinze ibibanza hose hirukanwe, hose haturigwe mu izina rya Yesu. Mwami waravuze atemba haye ububasha bwo gusenda abadayimoni, ububasha bwo kwirukana no gutuza imizimu. Turatujije imizimu, turasenze abadayimoni basendwe, batekere bazinga ibirago, batogira ububasha ntibabe bakigaruka, abadayimoni ntibabe bakigaruka. Mwami Yesu mwene data turamusengera abohoke ku maboko, abohoke iminyororo, abohoke imigozi yaboshwe ku maboko, imigozi yaboshwe ku maboko y'umutima, amaboko y'umutima, umutima waraboshwe
ubohorwe, ndasengera umutima ubohoke, umutima ubohoke imigozi imeze nk'ibisibo byamuboshe byongere kudadanuka. Mwami ijambo ryawe rifise ububasha bwo gusenya no gusangangura no kubohora umuntu yaboshwe akabohoka, umuntu yaboshwe iminyororo naho bari ivyumira bohoka mw'izina rya Yesu, kuko warazuye Lazaro yarapfuye amaze kane yarazutse yongera kugaruka. Urashoboye Mana, urashoboye nta kikunanira nyakubahwa, urashoboye, urafise intsinzi, urafise ubushobozi, urafise ububasha, urashoboye, ni uganza, ni unesha, ni utsinda, ni uyobora, ni uganza, urashoboye Mwami tabara. Ndasengera n'umuntu yagiye mu busambanyi wongere kumurokora ibyaha by'ubusambanyi byamubereye akaga Yesu, byaranse biramugora biramunanira kubyihana, ndamusabiye atabagwe yongere gukira, yongere gutabagwa, yongere kubohoka icacu ubusambanyi congere kumuvako mw'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mwami w'icubahiro turasenze, Mwami turasabye kugira ngo utanye imbaraga ku bantu benshi. Hariho abantu benshi bariko baripfuza kugira ngo baje mu ijuru ariko bakananirwa, Mwami Yesu Kristo, kubera kamere y'umubiri igumigwa ivyuka itera igaruka itigera igenda ngo ihire. Mwami ndabasengera bongere gusezera kamere y'umubiri, bongere gusezera kamere y'umubiri, bongere gusezera mw'izina rya Yesu. Umudayimoni ateza kamere y'umubiri turamwirukanye, kamere y'icaha, kamere y'ugutukana, kamere y'ubwibone, kamere y'ishari, kamere y'inzigo, kamere y'icaha cy'ubwoko bwose. Mwami turasenze, Mwami ng'ivyo bitero byose bihunge. Mwami w'icubahiro turasabye, Mwami kugira ngo uyu mwene data yongere kuzuzwa kugororoka, yama imbuto zibereye kwihana. Mwami yame za mbuto ivyamwa 9 vya mpwemu yera, ivyo mpwemu yamana urukundo, amahoro, umunezero, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, ubugwaneza no kwirinda. Mwami Yesu Kristo, kandi yongere kubamba kamere yiwe ibambe ku musaraba, maze data wera wo mwijuru yongere kubicare mu gisha. Yapfanye na Kristo, azukana na Kristo, maze no musi yicarekanwe nawe ahantu ho mwijuru. Ndasengera mwene data yongere gutabagwa, yongere kunaguka no kuvugutirwa no kwezwa no kuyoborwa mw'izina rya Yesu. Ndamusabiye ubushobozi bwa mpwemu yera bwongere kumubonekako, ubushobozi bwa mpwemu yera kuzeko, mpwemu yera kuyobore, mpwemu yera kuvugishe, mpwemu yera guhingure, mpwemu yera kuvugutire, mpwemu yera kweze, mpwemu yera guhingure mw'izina rya Yesu. Akira gutabagwa, akira kubohoka, akira kwera no kwezwa, akira kungana w'Imana by'ukuri, akira guhabwa inkomezi z'ubushobozi bwo gushingira intahe Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako, muzoba ivyabona byo kunshingira intahe i Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya ndetse no gushitsa ku mpera y'isi. Mwami ndasengera mwene data umuha ubushobozi mw'izina rya Yesu, ubushobozi bwo kwemangira Kristo mu gihe gikwiye no mu gihe gidakwiriye, no guhora senga buri munsi, no guhora yamamaza inkuru nziza y'agakiza no kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Mwami Yesu wa Nazareti, ndasengera abana b'Imana bari ku murimo, bari ku gikorwa, bari ku rutonde, bariko baragukorera. Ndasengera mwene data, Mwami Yesu, umuha imbaraga zo kuvuga ubutumwa, umuha imbaraga zo kucanirwa no kuvugutirwa no kwezwa, umuhe kwama imbuto zibereye kwihana, kwamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, kugira ngo aburire iyi si, kuko abantu benshi bagiye kurimbuka, abantu benshi bagiye guhona, abantu benshi bagiye kurimbuka. Ariko ndasengera mwene data yongere guhabwa ubushobozi bwo kuvuga ubutumwa, ubushobozi bwo kwemanga, ubushobozi bwo kwatura, ubushobozi bwo gusemerera, ubushobozi bwo kuvuga Imana, ubushobozi bwo guhagarara mu nkomezi, umushobozi, umuneshereze, umugwanirire, umutsindanishirize mw'izina rya Yesu Kristo. Abazobwira ubutumwa bahite bumva, abazobwira ubutumwa bahite bihana, abazobwira ubutumwa bahite bakizwa. Mwami Yesu Kristo, ijambo ryawe umuhaye rimuhe guhabwa ubushobozi, rize rivise ubushobozi ku bazoryumva bose. Mwami turagushima Mana, turagushima Mwami, ubutumwa waduhaye tubuvuge, tubusemerere, tububwire abantu bovyumva batovyumva. Mwami Yesu wa Nazareti, nkuko yabwiye Ezekiyeli ati nahari inzu y'abagarariji, ati genda ubabwire bovyumva batovyumva, genda ubabarire. Mwami Yesu Kristo, ngo ninabwira umunyabyaha atuzopfa, maze umuntu ukamutuma ntamubarire, ico gihe Mwami ngo amaraso yiwe ngo uzoyamuharurako.
ngo ariko niyamara kuvuga ngo amaraso yiwe ntabwo azomujako. Turasenze mwami Yesu ngo abo twaburiye mwami bihane, kuko mwami ijambo ryawe riravuga yuko abashikanye benshi kubugororotsi bazokwakaka mwami Yesu nko mwitazanure y'ijuru, ngo n'abashikanye benshi kubugororotsi bazokwama bakaka. Turagusabye mwami Yesu kugira ngo ude kugwana ishaka, ude kugira umutwaro wo kwikorera iki gikorwa mwami, twumve yuko ari igikorwa tugomba kugikora nk'abikorera, nk'abakora bitanze mwami Yesu wa Nazareti. Ude kuvuga ubutumwa bw'ubwami bw'Imana, kuko ubu bwami twarabuhamagariwe kubuvugira, twarabuhamagariwe kubwamamariza. Ubu bwami bw'Imana twarabuhamagariwe kubugendera, twarabuhamagariwe kubukorera. Dukorera Imana tugifise uburyo akanya kakiriho. Ndasengera umwene data umuhinage n'imbaraga n'inkomezi n'ubutwari, umuhe ubushobozi bw'uburyo n'ubw'ibumoso, umuhe gucanirwa no kuvugutirwa no kwezwa, umuhe kugira urukundo rwuzuye, urukundo rusesuye, gukunda Imana bimwe bivuye ku mutima mwami, urukundo rutari mu ruheyiheyi, urukundo rutari ubw'uburyarya mwami Yesu Kristo. Turasenze mwami kugira ngo tabara abantu benshi bagifise umutima w'uburyarya nk'uwa Yuda Isikariyota, umwe yagura umwana w'Imana akamugura kumusoma. Ndasenze mwami kugira ngo abantu batabagwe Yesu, batabagwe bongere kugira urukundo nyago, bitwa abakristo ariko mwami Yesu bakibagira yuko mwami Yesu ko umukristo bigaragarira mu ngeso nziza. Ndasengera mwami Yesu abana b'Imana ubahe kuzwa no kuyoborwa no gusigamwa no kurindwa, buzuzwa ubushobozi ibyo mpwemu yama mwami, ubahe kwami byamabereye urukundo rw'abana b'Imana Yesu Kristo. Mwami uduhe kuvugutirwa no kwezwa, mwami uduhe guhora tugavye twiteguye buri munsi mwami Yesu. Abana bawe ubahe gucanirwa, ubahe guhabwa ingabire n'impano zo muri mpwemu yera. Ndasengera umwene data umuha impano Yesu Kristo za mpwemu yera, kugira ngo Yesu akomeze, Yesu atera imbere mu gikorwa c'agakiza yahamagariwe. Mana urakoze Mana yo mwijuru, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turagushimiye ko wamaze kumva no masengesho mwami, izina ryawe niryubahwe, izina ryawe nirishemagizwe. Ndagushimiye mwami wanje Yesu, niwe nyishu niwe gisubizo. Waravuze ati nimwasenga murasenga mwizeye yuko ibyo musenze mubihawe kandi muzobibona. None turizeye yuko ibyo dusenze tubihawe. Ndagushimiye ko aba bene data batabawe, uyu mwene data arabohotse, arakize ararokotse, amazina yiwe arafuswe hariya muri ca gitabo c'imizimu n'ic'amashinga n'ic'amahembe, arafuswe muri ca gitabo mwami c'abapfumu n'ic'abapfumukazi n'ic'abarozi, arafuswe hariya mwami igitabo mwami bya bitabo by'abapfuye, amazina yiwe arafuswemo hariya mwami Yesu Kristo. Ndagushimiye ko amazina yiwe ahanaguwe, afuswe hariya muri bya bitabo by'imizimu. Ndagushimiye mwami yuko wongeye kumwandika Yesu amazina yiwe mu gitabo cawe c'ubugingo c'abamagazi w'intama yatanzwe ku ikimazi uhereye kuremwa kw'isi. Ndagushimiye kumuhagiye, ndagushimiye kumwogeje, ndagushimiye kumugiriye neza, ndagushimiye kumwogeje guhera mu rutwaye ugeza mu gori rw'ikirenge, ndagushimiye kumwogeje ku mutima no ku mubiri. Ndagushimiye yuko impwemu yiwe n'umubiri n'ubugingo byose mwami bizosangwa mu mahoro. Ndagushimiye Yesu yuko uzoza ukavuza inzamba ukatuzamura, tukazamuka tukagusanganira mu kirere, tukazoharana nawe ibihe byose. Ndagushimira mwami yuko ugiye kuza mwami Yesu Kristo gushinga ingoma y'ubwami bwa Mesiya, ingoma y'imyaka 1000 hano kwisi ku mugaragaro. Ndagushimira mwami yuko Yesu wa Nazareti waturaritse ukadutumira ati nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Ndagushimira ku bantu baruhutse babohotse batabawe. Ndagushimira mwami Yesu wa Nazareti ko hariye uyu mwene data umugiriye ikigongwe. Ndagushimiye ko umushiriyeho umuhagiro w'ibyaha byiwe. Ndagushimiye ko ibyaha byo bitacibuka ukundi. Ndagushimiye ko umugiriye neza, izina ryawe rihabwa icubahiro. Urakoze Mana data ugororoka, izina ryawe rihabwa icubahiro. Nanje ndabisenze nizeye kandi nkenguruka ndavyambaje nshima mw'izina ry'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Imana ishimwe cyane, haleluya. Yesu abahezagire bene data, mukomeze gusenga, mukomeze kwezwa, mukomeze kwihana icaha n'akaha. Mwene data wipfuza kwatura, wipfuza kugira ngo umaramaze Satani, ndagira ngo nguhe nimero za telefone kugira ngo uturungikire audio hanyuma tubashe kugusengera. Utanguza igiharuro 1 8 1 9 5 8 8 ubusa 7 7. Yesu abahezagire cyane,
mwari kumwe nanje Mbonimpa Abeli. Yesu abahezegire, mukomeze kuzigamwa. Haleluya, haleluya, amen.